Mwakoze mwe mwese mwashimye kubandanya mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi yari kwiye gukorana n'amashirahamwe yitaho ineza y'abana bo mwibarabara kugira ngo abo bana bashobore kuva mwibarabara basubire mu miryango yabo. Twaye bateguriye mu ntango yano makuru. Naho ibintu bitameze neza kubijanye n'ibiciro vyaduze, abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwi Ramadani ngo babazobandanya basabikanya bike bafise nkuko basanzwe babikora mu idini ryabo. Turababwira n'ibijanye n'indwara zo mu mutwe, aya n'ayandi mu kanya tubabwira idonito. Ndasubiye kubaha ikaze, nari mpejeje kubibabwira. Leta y'u Burundi birakwiye gukorana n'amashirahamwe yitaho ineza y'abana bo mwibarabara kugira ngo abo bana bashobore gutunganirizwa bave muri ubwo buzima bubi barimwo. Ibi vyashikirijwe na Wenceslas Nyabenda wo mwishirahamwe Giriyuja, akaba bivuze mu gihe uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana wo mwibarabara. Ni inkuru ya Peniera Kazemwabo. Muri iyo minsi haribonekeza abana batari bake bamwibarabara bakaba bari mu mice itatu itandukanye nkuko bimenyeshwa na Wenceslas Nyabenda, umuyobozi w'ubuhinga mwishirahamwe Giriyuja. Umugwi wa mbere ibajya mubona barara mwibarabara bakirirwayo bakoresha ibarabara amasaha 28 kuri 28. Abo rero barakeneye ibigo vy'igororero, barakeneye kumvirizwa, barakeneye kumva ko nabara abantu. Umugwi wa kabiri nabo nibajya abana batunze imiryango kandi ari umuryango wategeza gutunga abo bana, baramaze gufata ama responsibility muga ku mugoroba bagataha. Igituma rero abana baza ni uko usanga mu miryango yabo hari ubukene burenze. Umugwi wa gatatu nawo novuga ko ari umugwi w'abana bahungira mu ibarabara ari rofish, nabo bana usanga bahunga bibona babwira byo ihohoterwa mu miryango, les violences familiales. Arongera agashimira leta ku mugambi ufise wo gukura abana mwibarabara, agasaba n'ayandi mashirahamwe gukorera hamwe. Leta y'u Burundi rero gufata ingingo yo gushiraho n'umugambi wo gukura abana mwibarabara. Ni umugambi mwiza cyane, ni umugambi dushima. Umugambi rero werekana ivyo kogwa haba mu bijanye no gukinga kw'aba bana baza mwibarabara, haba mu bijanye n'ingene aba bari mwibarabara bahari, ingene twobakingira n'ingene twobakura kugira bashobore gusubira mu miryango. Nkabare mpamagarira cyane cyane leta n'amashirahamwe kubana tuvyumva kumwe dukorera hamwe kugira ngo ico kibazo c'abana mwibarabara kive mu nzira. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana wo mwibarabara ukabuhimbaza wa kigenekerezo rya 12 Ndamukiza ku mwaka utashe. Amashirahamwe ya leta ngo yo kwama yiteguye kuko yama ariko rahiganwa n'amashirahamwe yigenga. Ivyo akaba ari vyavugiwe mu ruganda rwari rugamije guteza imbere amashirahamwe ya leta na cyane cyane amashirahamwe leta ifisemwo imitahe. Akaba ari mu ruganda rwatunganijwe ku runo wa kabiri. Ni inkuru ya Ange Sherissa Nzeyimana. Ubushikiranganje bujeje igega ca leta bwatunganije uruganda rwo guhimiriza itunganwa ryiza ku mashirahamwe leta ifisemwo imitahe, aho bacirya nino ku buzima bw'amashirahamwe amwamwe kuva 2014 gushika 2021. Christine Niragira, umuyobozi ntayigayezwa mu bushikiranganje bujeje igega ca leta, arahamagara abayobozi b'amashirahamwe ya leta guteza imbere bimwe biboneka umwimbu wabo. Itunganywa y'ubutunzi bw'u Burundi ni imwe mu nkingi y'umugambi wa leta mu iterambere ry'umwaka w'2018 ushira 2027. Uyu mugambi ukeneye impinduka zivuye ku nzego zitandukanye z'igihugu. Impinduka ridasanzwe ni ugushira mu ngiro uwo mugambi kugira ube umugambi ushobora guhiganwa n'indi yo hanze mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi mu Burundi. Gaspari Gacibwenge yahoze ari umuhinga mu bijanye n'ubutungane muri SEP, akavuga ko amashirahamwe ya leta agifise intambamyi yo guhangana n'ayandi mashirahamwe yigenga basanzwe bakorera mu bisata bimwe. L'opérateur public, la société à 100% étatique devrait s'y préparer
Amashirahamwe ya leta ategerezwa ko amayiteguye kuko ategerezwa guhangana n'ayigenga. Amashirahamwe yigenga arafise koroherezwa kurusha ayo leta ifise imitahe kuko hari ibisabwa amashirahamwe ya leta bitaraba bigenga. Nico gituma bisaba kwitegura no gutegura amashirahamwe ya leta imbere yo kwemerera abashirahamwe imitahe atari uko ayo mashirahamwe azogenda mazima yongo. Urwo ruganda rukaba rwarangiye bahanahanya ivyiyumviro ku bigiye gukorwa kugira ubutunzi bw'igihugu cacu bwisununure. Naho rero bitoroshe bivanye n'ibiciro by'ibifungurwa vyaduze, abayisilamu ngo bazobandanya basabikanya na bagenzi babo ivyo bike bafise nkuko ngo bama babigenza mu gihe bari mu kwezi kwabo gutagatifu kwa Ramazani, ngo bategerezwa gusabikanya uko bike biba bingana vyose. Ni inkuru ya Rafael Nyandwi. Mu mafungo barimo y'ukwezi kweranda kwa Ramadani, Abayisilamu bo mu Burundi ngo nihorohewe na gato bivanye nuko bibagora gushika aho bakura ibifungurwa, bashika naho bagasanga ibiciro vyabaye umurengera nkuko vyemezwa na Barakamfitiye Jamila. Ramazani y'ubu ntiri kwiratworohera, kuvyerekeye ivyo gusuma biratugora, kugira ushika aho bikura n'ingorane, wamara kuwashikayo n'ibiciro nibiriko biratworohereza. Isukari ho nitukivuga, tusigaye twinywera ubuki, n'ubuki naho murazi ko buzimvye nibutworohera. Igicupa ca kinju kigugwa 12,000, aho naho uronse isukari nuironka musi 2,450. Urumva ni ikintu kitariko kiratworohera kweli. Nk'inyama zozo ikiro kigeze ku 11, ubwishaza uburonse ikiro urumva ubuhevye byose kubera ikiro kigeze ku 5,000. Naho ibintu vyo babigoye, Barakamfitiye Jamila yatanze ubutumwa nkoramutima ku bayisilamu bari mu mafungo muri iki gihe. Icyo nosaba ni tworaba ko ibintu bizimvye gose, ahubwo twobandana dusabikana mu rukundo kubera tusanze tubimenyereye. Eka n'abandi bayisilamu twavuganye mu mazone ya Kinama na Kamenge bose baremeza ko ibintu bitariko biraborohera muri uno mwaka. Mumenya ko amafungo y'ukwezi kwa Ramadani ari mu nkingi zitanu z'idini ya Isilamu yakamara kiringo c'ukwezi, aho abayisilamu baba bariko baritunganya ndetse bakiyegereza Imana muri ico kiringo cose. Abigeme n'abakenyezi bakora umwuga wo kuririmba ngo bahura n'ingorane nyinshi, harimwo kudafatwa co kimwe n'abahungu igihe hatunganijwe ibiteramo. Bagasaba abatunganya ibiteramo reka mbere n'amashirahamwe atandukanye gushikira abigeme n'abadamu bakora uwo mwuga wo kuririmba. Ni inkuru ya Angene Grita Irakoze. Umwuga wo kuririmba ntiworohera abigeme bawukora kuko baca babonwa ukundi mu kibano. Iyo ngendo niyo kuva kera nk'uko bivugwa na Gloriose Ntakirutimana, umuririmvyikazi wa kera. Naho biruko baragerageza kwigenza neza, aranasaba abaririmvyikazi bacaruka kwitwara runtu. Wamubonye umukobwa wo kwa kanaka ngo yagiye muri bimwe by'abanyamuziki, yigize ikirara, ntashaka kwiga, kandi ubwo twaririmba tuniga. Dukurikiza imico y'iwacu, kakarorero, yangendo, kakaranga kiwacu, kuko utayakaranga ubuze nyine byose. Berenice Irumva benshi bazi nka Bernice Dobert, nawe aremeza ko intambamyi zihura n'abaririmvyikazi ari nyinshi, akagira ko anasaba bamwe mu bategura ibiteramo ndetse n'amashirahamwe atandukanye kwibuka gushigikira abaririmvyikazi. Umuririmvyikazi ndetse n'umukenyezi muri rusangi yukora imyuga batari bamenyereye mu mico nko kuririmba cyane, ubikora nk'akazi babona ahubwo ko ariko abikora kugira ngo abeshira soni canke agira izindi ngendo zitabereye. N'abafise ama organisation atandukanye mu gihugu, abafise ama companies akenera abakenyezi, nababwira ntibatwizere kuko turashoboye. Naho biruko abigeme muri kino gihe benshi bijukiye umwuga wo kuririmba. Amaya yakaranga kiwacu byina byina byina. Harakenewe ko umuntu yahora agwaye ingwara yo mu mutwe iyo akize agataha ngo yoherekezwa n'abaganga bahora mukurikirana kugira ngo babwire mu kibano yuko yakize kandi bamubwire n'ingene bategerezwa kubana. Ivyo bivugwa n'ugeze kugwara ingwara zo mu mutwe yemeza ko iyo utashi muhira wakize
muhira badasubira kukwakira uko bahora bakwakira, bigatuma rero benshi ngo baca basubira ahubwo kugwara. Tumukwirikira. Rero iyo atakiriwe neza naho nyene bica bituma atagira ya etablissement nk'uko byategeza kugenda. Ikiro no gisaba ndagisaba nabo muri PSV siko nabo bajya muri CNP basanzwe bavura indwara zo mu mutwe ko boshiraho bikunze na ikabafasha ko umuntu wese avuye mu bitaro atahana na equipe y'umuinfirmier n'umupsychologue n'uvuga n'umusocial kugira ngo bashike bamushingire nk'uko aba ajya muri uwo muryango bagakoranya abantu baba ngaho bakabwira ati uyu muntu mwamuduhaye arwaye mbati umuntu basubije ari muzima. Muri icyo gihe yo kwiyumva kuko bigizwe n'abantu bagize babifitiye experience sino uko dusanzwe twakigwa genda gwe n'akarorero ishitse mu muryango nashaka kumara nka simu atakintu kimwana kandi ubwakera nari active kugira rero ushobore kwiyentegra muri community basaba baguhe no mvuga confiance ni ibintu vraiment bigoye cyane, ni ibintu bidemoraliza bidekuraja usanga ari ibintu bigoye kugira ushobore gusubira kwiyentegra muri societe biragufata kanya kandi aho nyine ntabwo mari n'amareserve kugira ngo tuburiki zo zose kandi usabwe confiance biragufata igihe kirekire. Nico gituma haba hakenewe ko bakompanyi uwo muntu aje urinze ashikiye muri environnement nziza acahire etablissa facilement bikamworohera gusubira kwiyentegra muri societe. Ifako mushira muri environnement bashaka mukamufasha ari mu muryango mukanasohokana mukanamuganiriza biramufasha gusubira kugira umutwe kusakamira neza. Aha rero niho tugarukirije amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko murayakwirikirana. Shimire bagenzanje bafashije kuyatorokanya no kuyatosora gushika aho ndabashikiriza. Nibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma. Karene Jessica Ingabire niwe yarayahagarikiye. Ndabifurize mwese kugira ijoro ryiza mu banye no mu vyanyu naho utaha murakoze.